Hariho mwene w'abayizi azoduga imetero 7, atapanda meta 7, hanyuma chakata izoshika nizoshika, kisha akate kwenye itafika, ndo hapo izo metero zose ndazikugabiye, izo meta zote nazimugawia, iri ngaho kabiri, iri hapa Nyamugeni, kubera y'umuntu akugabiye kamana na mugawia, nanje ndamugabiye paraseri, na yeye anamugawia paraseri, ngabo waririmbye pande ambacho ndani ya waimbaji. Makofi mengi kwa Mungu, makofi mengi. Iyo paraseri rafise na titre, iyo paraseri na titre, niya shaka nzoce ndamukoreshereza titre yiwe, akitaka tamwandikishia titre yake, azotambuka ava hepfo kwibarabara ryo hepfo, atatembea akitoka kwenye barabara ya chini, aduga metero 7, apande meta 7, achakata afuka na kata, ahizogarukira mu mbavu sinzingire zingana, mahali tafika hapa juu, azohakoze icyo ashaka, kisha naye atapatumikisha ile anataka. hanyuma ibibondo navyo ngiye kubishira mu mashuri azimvye, watoto nao wanaenda kuatia ndani ya masomo ya bei. Wowe mu Gatumba nimuzosubira kwigayo, hivi Gatumba mtataka kusomea, mnakuja kufanya Bunyegeri au Charama, mwigano wakamea mashuri au kumvile. Theogene mwamukumbuye? Theogene mnamukumbuka? Umviriza, sikiliza, uno munsi mwanditse haje bangahe kwihana? Siku ya leo mwandishaji, bali kuja ngapi wenye kutubu? Tugomba turangize igikorane cyane, tunataka tumalizie mkutano wetu. Hari ikimenyetso cyiza cyagaragaye, kuna alama nzuri imeonekana. Abakijijwe cyo babahaye amabibi, wenye wameokoka jana wamepata Bible. Kijya ni kimenyetso, ile ni harama. Iyo umuntu agiye mu nzira y'Imana aronka n'amafaranga, mtu akienda kwa njia ya Mungu anapata hata pesa. Nagomba ndababwiza ukuri, nataka niwaambilishe ukweli. Ngira mugenza bati nimba uvyemera ugiye kuba mu miliyarderi, ambia mwenzako kama unayakubali unaenda kuwa miliarderi. Turi kumwe, tuko pamoja. Ngomba kwakira umuntu yiyumvira ati jewe nanje ndumva no kwegera Banayoti, anatamani kupokea yule anasema mimi nataka nisogelee Wanayoti. Nimwavane muvuga ngo Banayoti turugarana abantu, musiseme eti Wanayoti tunafungiana watu. Nimwavane mwibaza, musijifikirie. twamaze kuronka abantu bihanye jo 12, tunashapata watu wametubu jana 12, baje kuba abakozi b'Imana mu Banayoti, wamekuja kuwa watumishi wa Mungu ndani ya Wanayoti. Uno munsi turosa abandi 20, leo tunapata wengine 20, niho bihanye bashasha, ndio wametubu wapya, baje kuba abakozi b'Imana babaye 30 n'abangahe, wamekuja kwa watumishi wa Mungu wanakuwa 30 na ngapi. ngo nta numwe bitogira gute, eti hakuna hata mwenye aweza, nta numwe bitobera, hakuna yule asiyependezewa. Bimbi kigikore hamwe cyabaye kuri uyu musore, kama mkutano umefanyika hapa kwenye mtaa huyu, ni wewe ugomba gutera intambwe, ni wewe unatamani kupiga hatua. Ntabwo jewe ndiko ndakira babandi, yeye apokea wale na wale, ngomba nakira umuntu umwe, anatamani kupokea mtu mmoja. Yari umupagani, alikuwa mpagani, ataho yari afise yegamiye, mwenye kukuwa na mahali ya kuombea, batari muri abandi 20, wenye wako mwa wale watu 20. Unavuga ati ndagomba mfata inzira, mtu anasema natashika njia. Nepo yababwiye, Nepo amewambia, siko none, sinivu, niwakurikira abakozi b'Imana uzoba umukozi w'Imana, ukifuata watumishi wa Mungu utakuwa mtumishi wa Mungu. Umuntu avuga ati naona negamiye, mtu anasema hakuna mahali mimi nipo nasimamia, atari muri babandi bavuye ngaho, mwenye iko mwa wale wanatoka mahali hapo, ndakira bashasha, iko napokea wa mpya. Umuntu avuga ati jewe izi byanduhije, mtu anasema duniani imenichosha. Imana iguhezagire, Mungu akubariki. uwo muruho ufise twarawugusumba, huyo mchoko unayo tulikuwa tuko nao zaidi mno. Nimba unywa icupa rya kanyanga twe twanywa ibido, kama unakunywa chupa ya kanyanga walikuwa wanatumia bido. Nimba wanywa ibiyeri 5 twebwe twanywa magazi, kama unakunywa bia 5 yao walikuwa wanakunywa gazi. Nimba wari gisuma mureke baze, mwizi mwache mureke baze, tani waje, akeneye abapagani, anahitaji wale wapagani wenye walikuwa wajaingia ndani ya watumishi wa Mungu. Nibo ngomba ndangirize ku
ya leo. Wewe nimba wakina kamari, jewe narakina kamari ngaja no gusomora. Kama unacheza kamari na yeye alikuwa anacheza sana. Bandiye mu kamari naraja no gusomora ibitoke. Kama alimkuna alikuwa anaenda hata kuiba ndizi. Ariko Imana yaranabaye. Ila Mungu alimkomboa. Nimba wewe uri gisuma. Kama wewe ni mwizi. Jewe ubuzima bwanje bwari burenze. Yeye wizi wake ulikuwa wa zaidi mno. Ila Mungu alimkomboa. Abakozi b'Imana agaciro baro. Wewe apatie heshima watumishi wa Mungu. Mezi. Iko sawa. Na kanyuma. Ni ya mwisho. Twakirira basi. Yule tutapokea siku ya leo. Yagiyombagirirwa amahirwe. Ndio anatanemiwa. Umuntu agomba kuja mu bakozi b'Imana. Mtu anahitaji kwenda ndani ya watumishi wa Mungu. Anyaruke ngaho. Akuje haraka hapa. Twari ibisuma ariko Yesu yaratugiriye ubuntu. Tulikuwa wizi na Mungu ametunemia. Twari abantu babi. Tulikuwa watu wabaya. Ariko no munsi ndaseruka abantu bakanyubaha. Ile siku ya leo anafika na watu wanamheshimu. Kera nitwara abantu. Zamani hatukuwa watu. Kera nitwara abantu. Zamani hatukuwa watu. Ariko Yesu yangiriye neza. Ila Yesu ametutendea vema. Yesu yangiriye neza. Yesu ametutendea vema. Nawe ngene yakugirire neza. Na wewe unahitaji Yesu akutendee vema. Uno munsi mpindagura amamodoka. Kwa siku ya leo anauza magari. Kera nahora ngenda n'amaguru. Zamani alikuwa akitembea kwa miguu. Ariko Yesu yangiriye ubuntu. Ila Yesu amemtendea vema. Yesu yangiriye ubuntu. Yesu amemtendea vema. Uwo Yesu niwe ndiko ndakubana. Huyo Yesu ndo anakwambia. Ndiko ndakubwira uwo Yesu. Anakwambia huyo Yesu. Iki gikorane. Mkutano. Nimba ubona cabaye. Kama unaona umefanyika. Ejo nikizoba. Kesho hakuna. Iki gikorane mukugira kibe. Huyo mkutano kusema ufanyike. Uba watwaye nk'amahera arenga miliyoni 30 z'amanyarwanda. Unabeba kama pesa milioni 30 ya Burundi. Kugira wowe utabagwe. Usudi wewe ukombolewe. Nimba ubona ibi bintu byose daega. Kama unaona mambo yote yanapangwa vizuri. Yaje kugira utabagwe. Kuja kusudi ukombolewe. None waje kumvira indirimbo gusa. Kuja kusikiliza nyimbo tu. Uno munsi. Siku ya leo. Ndumu miliardera kuko namenye Imana. Miliardere. Kwa sababu anamheshimu Mungu. Nawe nimba bikeneye cyanga. Nawe pia kama unahitaji njia. Yaruka wihute. Kuja haraka. Yesu arakurondera kuri aka kagoroba. Utafuta kwa hii magharibi. Yesu agomba kugirire neza. Anataka kutendea vema. Baba bagusuzugura ngo ntacyo uzovamo. Anakuwa anakuzarate wewe hautafaa. Ngomba wewe nyene. Nahitaji wewe. Ejo bahora bagusuzugura. Wewe alikuwa akikudharau. Baze bahore bagonda agatoki bagusaba lift. Wako wanapinda kidoro akigomba. Mwigire hariya, mwigire haji mbere. Sogea huku mbele. Ngomba ndabasengera Imana. Nataka niombe Mungu. Ngomba ndabasengera Imana. Nataka waombe Mungu. Kugira Imana ibagirire neza. Mungu atendee vema. Imana yanyambitse. Mungu aliyemuvika. Nawe ikwambike. Nawe pia ikuvike. Kera ngiriko ndaca ngaha muri iki gihugu. Zamani angana pita mainchi. Nagenda ninyegeza. Alikuwa anaenda kificha mafuta. Ariko no munsi yongeze mu kibimba sha. Siku ya leo akifika kibimba. Na babandi baramenya ko naduze. Na wale watu wanafahamu akavuga ngo mwakire umukozi w'Imana. Wanasema pakeani mtu. None wewe uguma wibunze hiyo. Yesu araje ngo kugira ugire neza. Tugomba tuce turangiza. Ungomba niyanishe. Hivyo nataka tu. Hanyuma ube mu bakozi b'Imana. Kisha uwe ndani ya watu. Ntugira ngo nuko utazi gusoma. Usiwazini juu ya ujuzi. Yesu azokugirira neza. Yesu atakutendea. Yesu azokugirira neza. Yesu atakutendea. Ndashaka wowe. Anahitaji wewe. Wowe byananiranye. Wewe umeshindikana. Bora mumbona muri Munyabunyege. Mlikuwa mnamwona hapa Nyabunyege. Iyo nshitse akifika baranyuba wanamheshimu kuko Yesu yangiriye neza. Kwa sababu Yesu amemtendea vema. Iyo mumbonye muri rwa modoka runini. Mkimwona ile gari kubwa. Niwibuka ko nagenze n'amaguru. Haukumbuki kwamba alitembea. Umenga napfutse nganuko. Unazana amezaliwa. Iyo mumbonye muri Mercedes Benz. Mkimwona ndani ya Mercedes Benz. Ucha wibaza ngo napfutse ndi mu miliardere. Unafikiria kwamba alizaliwa ni miliardere. Nageze kuco nageze ko. Alifika kwa yale amefika iko. Kuko nemereye Imana. Kwa sababu amemkubalia Mungu. Nemereye kwitwa umukozi w'Imana. Amekubali kuitwa mtumishi wa Mungu. None uno munsi. Sasa siku ya leo. Wagiye muri babandi. Umanyarenda mwa wale wengine. Batukana ngo nabakozi b'Imana. Wale wanatukanana eti ni watumishi wa Mungu. Babesha ngo nabakozi b'Imana. Wanasema uongo eti ni watumishi wa Mungu. Bana bariko barikanyira ngo nabakozi b'Imana. Wanabaki wakijililia eti ni watumishi wa Mungu. Ndemeza ndi kumwe n'ihanga ryayo. Anakubalisha kiwa pamoja na taifa ya Mungu. Uwemera akaja mu bakozi b'Imana. Anayekubali anaingia ndani ya watumishi wa Mungu. Ijambo rirambwira. Nani linanambia? Ngo ni waba muri jewe. Eti ukiwa ndani mwangu. Ngo amajambo yanje akaba muri wewe. Maneno yangu ikawa ndani yako. Ngo musabe ico mushaka cyose. Ombeni
chochote unahitaji ukizobaberacho kitakuwa hivyo hivyo. ukachura n'abakozi b'Imana b'abayesiko Unakutana na watumishi wa Mungu wizi bagenda batabigisha gukora, wanaenda bila kuwafundisha mwebwe kutumika. ngo ndabigishe gukora. Natamani niwafundishe kutumika. Nimba nuguruye uruganda rwa makadami, Kama amefungua kazi ya makadami, namwe muzokugurura uruganda rukora ivyuma, na mama tafungua mpango wa kufanya vitu. abandi mugurura amashirahamwe muri mu muceri, Wengine mfungua mashirama kulima mchele, abandi mugurura amashirahamwe muri mirengarenga, wengine mfungua mashirama kulima mchicha. mu minsi mikenya Kwa siku chache umukene mutonya azobagenda ni moto, maskini mdogo atakuwa anatembea na mto, umukene mutazobagenda ni moto, maskini mdogo atakuwa anatembea na mto. abandi mugiye kuza mutunga Wengine amafaranga. mnaenda kuwa mnaishi na Ndabibabwiza ukuri, nawaambilisha ukuri. uyu mwaka utaragera ugeze, Huyu mwaka bila hujafika hapa unafika. bazoba babubaha, Watakuwa wakiwaheshimu. muzoshika ngaha babubaha. Mtafika mahali hapa unawaheshimu. Baramba niyongiye muri vile, Anaona akitembea ndani ya mtaa vile. imodoka yanje ihagaze, Gari yake mahali nasimama. abantu babibaza ati rujya rutegetse nuko ahe, Watu wanajifikiria, je, ule mheshimiwa ni wa wapi? imodoka yanje nihagarikwa, Gari yake haisimamishiwi. imodoka yanje nihagarikwa, Gari yake haisimamishiwi. imodoka yanje nta dokima bayisaba, Gari yake hawaiombi vitambulisho kubera Imana. kwa sababu ya Mungu. Imana nakurikiye, Mungu aliyemfuata. nawe uno munsi niyo ndiko ndakubarira, Pia ndo nakwambia kwa ntabwo sababu ndiko ndakubesha. msikwandanganya. Imana nakoreye Mungu aliyetumikia. niyo ndiko ndakubwira ukorere, Ndo nakwambia leo utumikie. ntabwo uzoza wambara ibirato byatabaguritse. Hautakuwa unavaa viatu vya kuchanika. Mbwira umuntu ari mirengarenga yambara ibirato byatabutse, Niambie mtu anayelima Ashiri mchicha ukuboko anavaa hejuru. viatu vya kuchanika. umuntu ari mirengarenga Mwenye analima mchicha acaza ngaha aje hapa. agikenye, Mwenye ngamba ucumbwira naho uzirimira, umwambie Ingo mahali Ingo unazilimia. hano Njoo hapa. umuntu azirima. Mwenye analima mchicha. Ndababwiza ukuri, Mwambirishani ukweli. reka kuvuga ingo ngaha, Acha kusema njoo hapa. wowe uri mirengarenga Wewe unalima mchicha. ukaba ugikenye, Ungali maskini. umbwira aho uzirimira kugira Unaambia mahali unalimia hizo lengalenga. uri mirengarenga he, Unazilimia wapi? ufise metero zingahe kuri zingahe, Uko na meta ngapi? ugira murasaba, Mnaomba. muri bangahe musaba, Muko wangapi mnaomba? muri bangahe muzirima, Muko wangapi mnalima lengalenga? muri batatu. Muko watatu. Sawa, mrongozi wanyu banyandikire, Kiongozi wenu awaandike. ngiye kubakotera hanini, Naenda kwa kodi hama fasi kubwa. mutangure muzirime, Kisha mwanze kulima. nazo mwahora murima Hamkukuwa mnalima. mukisabasaba. Mungali mnaomba. Ufise umutahe wangahe wewe? Mko na mtaji wangapi? Ufise angahe? 5,000 numva urari mirengarenga, 5,000 sasa unalima lengalenga. ko wabyiyumviriye Hivi umeyajifikiria? muri batatu. Muko watatu. Mundonderera abandi batanu, Mtafute wengine watano. muhiga ahantu hanini, Mtafute fasi kubwa. ngiye kubaha umutahe wo kuzirima. Anaenda kuwapa mtaji wa Mwe kulima. musanzwe muzirima nimwigire, Mama unakutaniwa mnazilima nenda. umviriza ndababwiye, Sikilizeni niwaambie. tugomba guteza imbere abantu bagira ivyiyumviro, Tunataka kupigisha hatua wale wenye na abatagira ivyiyumviro navyo wenye hawana mawazo nao. tugiye kubibateramo. Tunaenda kwa panda hemo. Ivyiyumviro vyo gutera imbere, Mawazo ya kusonga mbele. n'abakene nkeneye mu Nyabunyegeri, Nataka maskini hapa na nakeneye mbele. mutera imbere, Nataka nyinyi nyote nakeneye msonge mbele. muzamuke, Nataka nyinyi nyote hamwe n'umukuru w'umutumba hata na mkuu wa azohora avuga ati ndafise abagwiza hata sema tunga, ati mimi niko na waishi. nabi bizu biriko birubakwa Ona ngaha, manyumba inajengwa hapa. ndakeneye nawe kugiramwo ikizu ciwawe, Anahitaji na wewe na nyumba kandi yako. iminsi yose wamuri kurajya Hapana ingoma kila siku zote na wiyamira ku ngurube. unabaki tu na kula nguruwe. Ngiye kubateza imbere Anaenda kutupigisha tu. abazovyemera, Wale watakubali. abamaze kuvyemera Imana ibaheza. Wenye wameshakubali Mungu awabariki. Ugiye kugira ndabatunganiriza amashirahamwe, Anaenda kufanya mashirahamwe. amashirahamwe bazohuriramwo Mashirahamwe atakuwa akikusanyikia. abantu bafise ivyiyumviro vyo Wenye gutera wako imbere. na mawazo ya kusonga mbele. Nyiramugeza tutagira ivyiyumviro vyo gutera imbere, Ambia mwenzako kama una mawazo ya kusonga mbele. wewe uri umusumu ugomba uzohora utwiba. Wewe ni mwizi unahitaji kuwa na tuiba. Imbonerakure zirahari zizogufata. Mbonerakure zipo zitakushika.
zizogufata turazizeye zitakushika, tunaziamini kwa mtaa. Umusuma ahagarika ubusuma bwiwe, mwizi asimamishe wizi wake, imboregwa mlevi hagarika ububoregwa, simamisha ulevi. abantu usanga ingufu zaraheze, watu nakuta nguvu zimeisha, bariko banywa bwa buyoga bwica, wako wanakunywa zile pombe za kuua, ingufu zigahera, nguvu zinaisha. ugasanga umuntu w'umugabo yarabaye urutsingo, unakuta mtu baba ameshagonda, karaba umuntu w'umugabo n'ubugufa ameze, unakuta baba hata mifupa inasimama. ngomba mutere imbere, anahitaji msonge mbele, muba abantu bazima, kwa watu wazima, ko na Yesu ni muzima, kwa sababu na Yesu tuba abamiliyarderi, tuba abamiliyarderi. abakeneye kuba abamiliyarderi, wenye wanahitaji kuwa abamiliyarderi mpandishe mikono. katubanza twihanisha, acha tutubu nawa ye gusenga, anaenda kuomba. aba bahejeje kwihana, hawa akimaliza kutubu cyasengera abantu bakwiye kuba abamiliyarderi. ataombea watu wanahitaji kuwa abamiliyarderi. Hariho umuntu usanga pako mtu nakuta ngo jewe itunga ntaryo nshaka, eti mimi utajiri sihitaji, uzumutwonge uno munsi, unipe chakula cha siku ya leo. abakeneye ibyo barya uwo munsi, wenye wanahitaji chakula cha hiyo siku, abo nabo bakeneye gusengera, hao hahitaji kuwaombea, abo baragenda bagopeshe ku ibotiki, hao waende waombe deni ndani ya botiki. jewe nkeneye gusengera abantu bakwiye kuba batuzi, yeye anahitaji kuombea wale wenye wanahitaji kuwa abantu bakeneye kugurura amashirahamwe wenye wanahitaji kufungua mashirahamwe na societe, abo nibo nkeneye gusengera, hao ndio wanahitaji kuombea. abantu bakeneye kugura amabotiki, watu wanahitaji kufungua duka, abantu bakeneye ibibanza za watu wanahitaji Rubirizi, viwanja Rubirizi. nimwuguruke mutere imbere, Fungani bakiri, nimwuguruke mutere imbere, Fungani akiri, kugira muteze imbere igihugu cyanyu, igihugu cyabibarutse. nchi imewazaa. None reka kwishinga kanyanga, acha kunywa kanyanga, aba mu rumogi mu ruhebe, wenye kunywa ganja byica ubwenge, inaharibu akili, byica ubwenge, inaharibu akili. ubwenge turabukeneye, akili tunahitaji. umuntu mu kugira atere imbere, mtu kusema apige hatua, icyambere ni ubwenge, ya kwanza ni akili, icyambere ni ubwenge. ya kwanza ni akili. Mani bahezage, Mungu awabariki. tuge mufukame dusenge. Pigeni makoti tuombe Mungu. Mwanditsi hariya baraja kururira, mwandishaji asogee hapa kugira cha abafasha bandike, kusudi afika na waandika aba bose wote ku munsi wa gatanu siku ya Juma tuba dutanguye amasengesho ngaho tunakuwa tunaanza maombi hapa kwenye mlima wa Mungu. ndakeneye kuzohora ndababona, anahitaji kuwa na waona, hanyuma tubigishe kisha tuwafundishe ngene umuntu atera imbere, jinsi mtu anasonga mbele, ngene umuntu atera imbere, jinsi mtu anasonga mbele, hanyuma agateza imbere umuryango wiwe, kisha anaongoza nani jamii yake. mushoferi yazanye babandi hariya bajana, dereva ameleta wale watu kula wabebe, databuja mwamushobora byose, ngaba barafukamye bemeye kwihana uno munsi, ndabasabiye imbabazi, aho bahora ari baruhebwa, natwe waraturokoye kera twari baruhebwa, ariko uratugira abantu nabo bagira abantu mwaka, kera ntabatuvuga neza twari bisuma, ariko waduhinduye mwihanga rikomeye, none nabo databuja nta byaha bakoze gusumbya Mose wa kabiri, none waho watabaye Mose wa kabiri nabo batabara, kera ntabwo bamwita izina ariko ubu wararinyise mwa, izina wanyise nabo ribite, bigaragare ko ari abakozi bawe Yesu. Harimwo abavugabutumwa, harimwo abapasitori, harimwo abarevera pasiteri, harimwo ba mama kiongozi, harimwo abadasanzwe, ndabugururiye umugisha wabo, reka bize bigaragare ko ari abakozi bawe, reka batangure gutunga amafaranga waravuze ngo nayo abakozi bawe Yesu. Ndabazamuye mu ngabire zabo, ndabavuze mu gitabo cy'imanza, ariko bandike mu gitabo cy'ubugingo, abahora babasuzugura ngo ntacyo bazovamo, reka bigaragare ko bari abana bawe, reka bigaragare ko ari ibyabuye babinyegereje, ari bya bindi bifata ifuruka, reka bagiye kuzamura ubutumwa ku isi, aho bagiye kuja Amerika bahereza umugisha, aho bagiye kuja ku isi yose, waravuze ngo nimuze ndabakwiza isi yose. Urakoze mwana, ndabisabe ku izina ryawe ryera, amen. Amen. No munsi hanya 19 siku ya leo pana tubu 19 barengane hariya ku mwanditsi, wapite kule kwa mwandishaji.
tekana. Tulia. Yesu nashimwe. Bwana Yesu asifiwe. Mwe mwihutira kumva Theogene. Nyinyi mnahitaji tu kumsikia Theogene. Nanje nihutira kugira ndonke intama z'Uhoraho. Na yeye anaharakia tu kusudi apate kondoo za Mungu. Iyo abantu bihanye, Kama watu wanatubu, iyi niyo nyungu yanje. hii ndio faida yake. Uraza mamiliyoni nasize ngahantu kugira bibe nkuko bibona. Unajua mamilioni alitia hapa kusudi mambo yote yawe sawa hivi. Ngayashira ngaha kugira ndonke abantu bihana. Alitia hapa kusudi apate wale wenye kutubu. Iyi niyo nyungu yanje. Hii ndio faida yake. Kuririmba naho yaririmbye natosubira. Kuimba ameshaimba hata asubiri. Ariko arasubira mukanya. Ila atarudia Ariko tena. jewe mbanza gukuramwo ivyanje. Yeye anamaliza kwanza kutoa ya kwake. Ubundi yaheza mukaca mwigira. Akimaliza mkifika mnaenda. Zoba ndose iki? Atakuwa alipata nini? Amamiliyoni yanje zoba ngiye gute? Milioni zake zitakuwa zinaenda aje? Muko sawa? Mmezeneza. Ibi nabikoze kugira abantu bihana. Yeye ametenda kusudi watu waokoke. Yesu niyaza Yesu akija azombaza atamuuliza. ati Mose wa kabiri, Mose wa pili, kera wahora witwa Chongera? zamani jina lako lilikuwa ni Chongera. Je, nitwa Chongera kera? Yeye zamani alikuwa anaitwa Chongera. Uwunzi kera anzi ku izina rya Mwenye Chongera. anamjua zamani anamjua kwa jina la Chongera. Nari umugabo akaze ngaho i Bujumbura. Alikuwa baba mkali hapa Bujumbura. Bakubwiye ngo Chongera ararengana, Wakikwambia Chongera anapita, igisagara cyose cyaramenye. mtaani watu walikuwa Nari wanamfahamu. umuntu mfise umutima nk'uw'intare. Alikuwa ni mtu mwenye iko na roho kama ya simba. Satani yaravuga ngo ndafise genero. Shetani alikuwa anasema niko na Nari generali. umukozi wa Shetani Alikuwa ni mtumishi wa Shetani. kandi yikwije. Tena na jeneza. Natanguye kwinjira ikibira mfise imyaka 15. Aliingia polini iko na miaka 13. Mfise karashi yagendera buba hasi. Akiwa na silaha ya karashi ilikuwa inaenda na kogota. Nashirako sharijeri imwe. Anatia ko chargeur moja. Abo twabanye mu ishamba barabizi. Wenye waliishi naye porini wanajua. Ukurasa ntabwo nakusha. Kupiga risasi hakukuwa napiga swata. Nari umuntu ndinda. Alikuwa mtu mjasiri. Ariko Yesu yarampinduye. Ila Yesu amembadilisha. Nico gituma mubibona nuno munsi. Ndio maana mnaona kwa siku ya leo gufata naho zoba miliyoni 100 kugira abantu bihane no. kushika hata milioni 100 kusudi watu watumba na weza zitoa. Amahera ntabwo nzoyajana mu ijuru. Pesa ataenda nazo mbinguni. Amahera azoguma ngaha. Pesa zitabaki hapa hapa. Baraturirimbiye ngo bizosigara birajya n'abatazobigishimira. Walishatuimbia ati vitakula wale wenye watatoa zitashukurani. Zokorera Imana n'ikirato canje gikorera Imana. Atatumikia Mungu na kiato chake kitumikia Mungu. Kuva ntangura kurongora amashengero ya Nayoti. Sasa anaanza kuongoza kanisa za Nayoti. Nta gikorane ndakoresha cyo gutoza amafaranga. Hakuna mkutano ishatumikisha kutoza pesa. Ngo ni harambe. Eti harambe. Ntaco ndakoresha. Hajautumikisha. Ariko Imana yangiriye neza. Ila Mungu amemtendea vema. Natanguye gutembera mu modoka. Ameanza kutembelea gari. Nuguruye ishengero rya mbere ngaha mu Nyabunyegeri. Anafungua kanisa ya kwanza hapa Nyabunyegeri. Kera nagenda ni moto. Zamani alikuwa anatembelea moto. Aho ngo nateye imbere. Hapo ngwamechonga mbele. Imana inteje imbere cyo bundi. Mungu anampigisha hatua hapa juzi. Ejo wewe niyo guteza imbere. Wewe kesha hawezi kupigisha hatua. Ubu bijya bimodoka bizimvye kera narabigeyirabo. Hivi zile gari za zamani alikuwa anazitembelea. Mu modoka mfise. Gari anayo. Na modoka irimu igugwe miliyoni 100 ihari. Hana gari inauziwa milioni 100. Mfise imodoka ntemberamwo ziva ku miliyoni 200 no kumanuka. Iko na gari anatembelea kutoka ku milioni 200 kupanda. Kera umva narimeze gute. Zamani unasikia alikuwa aje. Iyo misozi nayirukamwe n'amaguru. Hiyo milima alikuwa akikimbia na mguu. Ariko ngeze ngaho. Ila alipofika hapa, ati Yesu yangiriye neza Yesu yangiriye neza. Iyo tuvuze ngo Yesu yatugiriye neza ni muture. Yesu ametutendea vema mtuache. Kera twari twaragowe. Zamani tulikuwa tumeteseka. Ntabwo twara abantu. Hatukukuwa watu. Yene umuntu avuga ati jewe narakijijwe. Anahitaji mtu atasema mimi nimeokoka. Ubu ndakeneye kuja kwa Musa nyigishe. Hivi natamani kwenda kwa Musa nifundishe. Aze ngaho imbere. Aje hapa mbele. Umuntu avuga ati sinari bwatahure ku mukozi w'Imana ari n'imbaraga. Mwenye alikuwa anajua anasema eti mimi nilikuwa sijajua kwamba mtumishi wa Mungu iko na nguvu. Aze ngaho. Aje hapa. Abanyamerika bingiye. Watu wa Amerika waende. Twisigaria na Theogene. Tutabaki na Theogene. Imana ibahezagi. Mungu awabariki. Ngiye kwakira umuntu umwe. Anaenda kupokea mtu mmoja. Akeneye kwinjira ku musozi w'Imana Nayoti. Anatamani kuingia kwenye mlima wa Mungu Nayoti.
Ariyo mvuga ati jewe ndumva no Munayoti. Anasema mimi najisikia kweli naweza kuwa Munayoti. Ndumva mu Banayoti bigisha. Nasikia ndani Anayoti wanafundisha. Abo nibo ngiye kwakira. Hao ndo naenda kupokea. Umuntu avuga ati ndumva jewe ngiye kuba Munayoti. Mwenye anajisikia kwamba naenda kuwa mtu Anayoti. Ndumva ijambo nararimenye. Nasikia neno nishajua. Ariko ngomba ndarizamure. Ila nataka nilini. Abo ngiye kwakira abantu bakeneye kwinjira mu Banayoti. Anaenda kupokea watu wanaitwa. Abo nibo tugiye kwakira. Hao ndo tunaenda kupokea. Uzenga tubasengera Imana. Umuntu avuga ati nahora ndirimba ariko nkeneye kuja ku musozi w'Imana nayo. Umuntu avuga ati ndakeneye kumva nahora ndi umusenzi ariko ndakeneye kuja kuba umusenzi kuri nayo. Huyo ndo anahitaji kupokea. Huyo ndo anahitaji kupokea. Aya Gatumba mwisirire hari. Katumba rudieni uko nje. Wewe ugume hari yabo bangabire ni baki. Wamempa nabashimye. Wamempa wale ndio. Bani baheza gesino kwa. Mungu awabariki. Ngomba nakira abakozi b'Imana. Tamani kupokea watumishi. Birashikuka baba ukorera Imana. Inawezekana unakule tumikia Mungu. Mungu bakakubwira. Ila wanakwambia. Ngo muri Yesu bambara ibirato byaheze. Eti ndani ya Yesu anavaa viatu vya. Anambaye icyaheze. Hapa anavaa kiatu cha kuchanika. Ngo muri Yesu bagenda n'imodoka zabotse. Ndani ya Yesu anatembea na gari. Urashobora kubukorera Imana. Unaweza kunatumikia Mungu. Bakaba bakwigisha nabi. Wanakufundisha vibaya. Iyo ufise umwarimu mubi. Kama uko na mwalimu mbaya. Numenya. Au jui. Umwarimu atigisha neza. Mwalimu asiyefundisha vizuri. Umwarimu adatonda mu ishuri. Mwalimu atondi masomo. Uwo namenya. Huyo ajui. Munyaruke. Mkuje haraka. Pastori Mugatumba. Pastor Katumba. Abanza zinga hejuru. Aje hapa juu. Abataha mutahe. Mwenye kuondoka muondoke. Teogene. Turaranga. Tutalala hapa. Mwe mikrofone twumve kwa kiringa Teogene. Shika mikrofone usikie kama iko hapa. Ucukurikiza kwindirimbo yihe. Ukurikiza kwindirimbo. Bansabye indirimbo ivuga ngo Imana ni gutoranya ntawe uzagutunga intoki. Subira gatera kandi gatero ka kabiri. Abareba igihagararo bazatangara bumirwe ati Dawidi wari umushumba ufite ijambo ako kanya bakubahe kuko Imana yakwemeye. Uri mwiza uri mwiza Mana kandi urahebuje. Ku munsi wa Mungu. Siku ya Jumapili. Wabali haja. Atakuwa mahali pale. Tugiye gusengera barera. Tunaenda kuombea wasasi. Tubakira. Tukiwapokea. Ntabwo tubabwira ngo ubehane ibyaha. Hatuambia ati mtubu zambi. Barihanye. Wameshatubu. Ariko no munsi. Ila siku ya leo. Baje ku musozi w'Imana. Wanakuja kwenye mlima wa Mungu. Kugira dufatane ukuboko. Kusudi tuambatane mkono. Abana b'Imana. Wana wa Mungu. Barafatana ukuboko. Wanashikamana mkono. None munsi abantu n'ugutengana mu mashenge. Siku ya leo watu ni kusimamishana ndani ya makanisa. Uno munsi nakakubonye mu cyavuga ngo siwe ngo sijenda mubona. Leo fulana kikuona ndani ya zamba anasema sio mimi nakuona. Abana b'Imana barakundana. Wana wa Mungu wanapendana. Ngomba tubahe kazi rero. Tunataka tuwakaribisheni. Abapastori Banayoti bazenga imbere yabo. Wapastori Banayoti waje hapa mbele zao. Hanyuma abara basenzi muba basenzi. Kisha wenye walikuwa waombaji mwe waombaji. Abara baririmbye babaririmbye. Wenye walikuwa waimbaji mwe waimbaji. Abara bavuga butumwa bavuga butumwa. Wenye walikuwa wainjilisti mbaki mko wainjilisti. Kuko ni ku musozi w'Imana. Kwa sababu ni kwa mlima wa Mungu. Data buja mwamushobora byose. Uzanya abakozi bawe uno munsi. Wabakuye mu mpande zitandukanye. None ubazanye ku musozi wawe ngo banabo data buja dusangira urugendo. Turabakiriye ku musozi w'Imana Nayoti. Reka sega w'amahanga aba bantu baje data buja bavuye hariya hatandukanye. None baje ngo dufatane urugendo. None twuguruye amaviza yabo bakwirisi yose nk'uko wabivuze bagende bavuga ubutumwa. Data buja turabakiriye ibyo uzoduha nabo ubibahe ingabire dufise na buzibahe. Hari ibyabo byari data buja byugaye ibyo turabyuguruye bigaragare ko n'abakozi bawe aho bazoja hose
bigaragara. Urakoze kubyumvise. Amashi menshi ku Mana. Makofi mengi kwa Bagenda hariya ku banditsi, wakienda kule kwa waandishaji, bababwire ingabire zabo, wawaambie karama zao. umuvugabutumwa abivuge, Mhubiri aseme, umuririmbyi abivuge. mwimbaji aseme. Mu kanya rero Kwa muda sasa tugomba turangize, tunatamaliza, tugomba turangize tunataka kumaliza mu kanya gatoya. kwa muda mfupi. Reka Theogene aririmbe indirimbo imwe, Acha Theogene aimbe nyimbo moja, hanyuma twigiye. kisha twende. Mwase kajewe ibyanje. Reka dukomere Imana n'ayandi mashyi menshi nimba mukibishoboye mutarushye. Ayo mashyi dukomeye Imana n'ay'abantu bakijijwe, ayandi n'ay'abiyakirije nabo kujya gukorera Imana. Hari n'igihe uba usengera ahantu bakakugora kuhava ukajya ahandi nta cyaha uba ukoze. Hari insengero zigorana bikaze. Njye mba mu rusengero rugoye ariko nkihanganiramo kubera aribo bambwirije ubutumwa, ariko mbizi ngo baragoye. Reka turirimbe indirimbo ivuga ngo Imana nigutoranya. Aho waba utuye hose, uko waba umeze, Imana yagutoranyamo. Bwira umuntu mwajyanye ngo ni njyewe ugiye gutoranya muri uyu mwaka, kandi gutoranye. Shyiramo indirimbo turirimbe. Zamura n'akanya. Amashyi yawe. Imana nigutoranya ntawe uzagutunga intoki. Abareba igihagararo bazatangara bumirwe, bati Dawidi wari umushumuri ufite ijambo. Ako kanya bakubahe kuko Imana yakwemeye. Imana nigutoranya ntawe uzagutunga intoki. Abareba igihagararo bazatangara bumirwe, bati Dawidi wari umushumuri ufite ijambo. Ako kanya bakubahe kuko Imana yakwemeye. Ayandi mashyi. Uri mwiza Mana kandi urahebuje. Uri mwiza Mana kandi urahebuje. Uri mwiza Mana kandi urahebuje. Ab'Imana yabereye nziza bayikomera amashyi igishaka kikaba. Nunashaka uhagarare hano himbaza Imana. Abatuye hirya no hino impande enye z'igihugu bazahita babimenya. Abifuzaga yuko wapfa uwo munsi bazumirwa, bahindukire bakubwire bati amahoro amahoro, kuko Imana yakwibutse amahoro nayo azizana. Abashaka ko amahoro yizana impande enye z'igihugu bazahita babimenya. Abifuzaga yuko wapfa uwo munsi bazumirwa, bahindukire bakubwire bati amahoro amahoro, kuko Imana yakwibutse amahoro nayo azizana. Ayandi mashyi. Uri mwiza Mana kandi urahebuje. Uri mwiza Mana kandi urahebuje. Uri mwiza
mwiza uri mwiza mana kandi urahebuje uri mwiza mana kandi urahebuje uri mwiza mana kandi urahebuje hanyuma mwumve nanjye kubera urukundo mbakunda nk'abantu bo mu Nyabunyegeri ndi uwo mu Kanyegera ikintu gisigaje nanjye ni ukubona pariseri hano nkaza ngatura amen ariko ndasaba Petire yihangane dushyiraho n'akavuga ngo maze igihe mbwira abantu ko Imana ikizurwa akaririmbo kavuga ngo ikizurubwa Imana ikuraho igisuzuguriro uwasunikaga moto akagenda mu ijipe uwagendaga n'amaguru akagura indege baraziguze bataragiraga n'urwara rwo kwishyura mushumba kuva nanjye mpagere mu Nyabunyegeri muceceke mwumve kuva aho nahagere murabyumva navuye hano mara nshobora kuba ntaramaze amezi 3 mitangura imodoka kandi nari maze imyaka 10 ntarongera gutunga imodoka byari iborotse amashineshe haleluya none Satani nakomeza kumpunga kuko namuhaye rugari ngo agende umwaka ushobora kurangira nguze niya kabiri amashineshe ariko amavuta inama nabikuye kuri Apotre mwabyumvise Apotre niwe nakuyeho inama yarambwiye ati biraza kugenda neza kandi hari n'igihe yabivuze mu rusengero hasigaye kuzayizana nkayiparika hano mwabyumvise najyanye ngo birashoboka zamura indirimbo rero zamura yari amaze imyaka ingahe nari maze 10 atagira iki nta modoka ndamubarira ngiye kugura imodoka araba ugendana yahora agendana na ba bandi bavuga ngo teka igiseke ngo bagushiriremwo ngo baririmbye neza aha muri Nayoti nta biseke ahubwo turabugurura tukababwira ati muze tuzamuka uno munsi ariko aramukanya n'abanyamerika ejo bazoshira kuri kone canke hirya y'ejo iyo utemberanye n'umuntu muzima uba muzima amashimeshi zamura hama tuce tugenda kujyayo tugiye guhimbaza Imana nyine ku ndirimbo ivuga ngo Imana ikizuru yaretse DJ zamura umuziki tugiye guca dusenga tuce dutaha amashimeshi umiganye gukura ishoboye turebe muduhe umuziki namwe maze igihe mbwira abantu bw'Imana maze igihe mbabwira yuko ikuraho igisuzuguriro maze igihe mbivuga yuko Imana iruhura abarushye kaba mu mahoro maze igihe mbwira abantu ko Imana ikizurwa maze igihe mbabwira yuko ikuraho igisuzuguriro maze igihe mbivuga yuko Imana iruhura abarushye ukabakaba mu mahoro yarirahiye Imana yarirahiye yarirahiye Imana yarirahiye yavuze yuko icyubahiro cyayo kitazagihundi kandi nizemera izina ryayo ritukwa yarirahiye Imana yarirahiye yarirahiye Imana yarirahiye yavuze yuko icyubahiro cyayo kitazagihundi kandi nizemera ku izina ryayo ritukwa nyeganyega turebe zamurira Imana icyubahiro amaboko hejuru Imana ibirebe ko turimo kuyihimbaza yarukijije hana mu maso ya mukeba we yajyaga mukina ku mubyimba akamusebya imuha umwana w'umuhungu amwita samwe na mukuru iteka bamuvugaga barahora
maso ya mukeba we yajyaga mukina ku mutima akamusebya imuhungana w'umuhungu amwita Samweli amuturu iteka bamuvugaga barahora yarirahiye Imana yarirahiye isubiremo yarirahiye Imana yarirahiye yavuze yuko icyubahiro cyayo kitazagihundi kandi nizemera ku izina ryayo yavuze yuko icyubahiro cyayo kitazagihundi kandi nizemera ku izina ryayo ritukwa ongera uzamura ikiganza kimwe uzunguriza Imana n'ikiganza kimwe gusa ubikora bikunze niwe uzagororerwa n'Uwiteka Morodekayi yari yamanikiwe igiti cyo kubangaho Imana nayo yari yateguye ifarashi yo guhekwaho birategekwa bamutambagizaho bamusebereje kandi uwamutambagije niwe wari kumumanika Morodekayi yari yamanikiwe igiti cyo kubangaho Imana nayo yari yateguye farashi yo guhekwaho birategekwa bamutambagizaho bamusebereje kandi uwamutambagije niwe wari kumumanika yarirahiye Imana yarirahiye yarirahiye Imana yarirahiye yavuze yuko icyubahiro cyayo kitazagihundi kandi nizemera ku izina ryayo ritukwa yarirahiye Imana yarirahiye yarirahiye Imana yarirahiye yavuze yuko icyubahiro cyayo kitazagihundi kandi nizemera ku izina ryayo ritukwa ongera uzamura ikiganza yarirahiye Imana yarirahiye yavuze yuko icyubahiro cyayo kitazagihundi kandi nizemera ku izina ryayo ritukwa abashimishwa tugiye gusenga Imana reka tugiye gusenga kumanga Hata tukitaka kumbakiana tabaki hapa. yaje ngaha kugira ngo ubutumwa bwiza Amekuja hapa kusudi aseme habari tugiye njema. gusenga Tunaenda kuomba. tugiye gusenga Tunaenda kuomba. nawe uje mu nyuma Naona kuja sasa. uvuga ati ndakeneye kuzobona iyo Mana Useme natamani kumwona Mungu. birashika Inawezekana. ukaba ukorera Imana ibihe byinshi Unatumikia Mungu siku nyingi. canke imyaka myinshi Au miaka mingi. ariko utarabona Imana Ila bila hujamwona Mungu. urashobora gukorera Imana ugikorera Inawezekana unamtumikia Mungu. ukamukorera ugikekeranya Unamtumikia ungali mashakani. ndangije ndakubwira ati Imana iratabara Tunamalizia tunasema Mungu hari Imana anakomboa. itabara Kuna yule Mungu anayekomboa. niwayizera izogutabara Ukimwamini atakukomboa. niwayizera izokugirira neza Ukimwamini atakutendea reka mema. bizeye Imana ko itabara Acha wenye dusenge kuamini Mungu kwamba mushyire amaboko yanyu hejuru Pandisheni dusenge mikono yenu juu tuombe. umubwire Imana ati ndakeneye unanje Waambie untabare Mungu na mimi nahitaji ati numvise kutabara Nimesikia kwamba unakomboa. nanjye ndakeneye ungirire Na mimi neza nahitaji nitendee vema. uko wagiriye Mose wa Kama jinsi kabiri umetendea Musa wa pili. ati n'ubu ndazi biracemera Na hivi najua kwamba ingana uko nakubali. watabaye abanyesirayeli bari mu Sisi gihugu cya tumekomboa wana Egiputa wa Israeli ndani ya jangwa. n'ubu Imana Na hivi iracatabara Mungu angala anatenda. uko itabaye Uburundi bwacu Sisi nakomboa nchi yetu. n'ubu ibyawe yobikora Na yako inaweza ikatenda. mu ijuru hari Imana Mbinguni kuna Mungu. Mana ubushobozi bw'Imana buriko buramanuka
ubushobozi bw'Imana Uwepo wa Mungu. buri ko buraza gutabara. Unakuja kukomboa. Hari ibibazo byari mu rugo iwawe, Shida zilikuwa ndani ya Imana nyumba iraje yako. kubikora. Mungu anakuja Hari igihe kutenda. wari cyari igihe urondera Kuna utaronka, muda ulikuwa unaishi unatafuta igiye kugenda upati. neza. Mambo inaenda kuwa Hari sawa. abanyegiputa bari barakufashe, Watu wa jangwa bagiye kukurekura mu izina rya Yesu. kukuachilia kwa jina la Hari Yesu. abari barafashe umugisha Wenye wawe, walikuwa walifunga baraka yako. umugisha wawe urugurutse Baraka kuri aka yako kagoroba, inafunguliwa kwa hiyo magharibi. umugisha wawe urugurutse kuri Baraka aka yako kagoroba. inafunguliwa kwa hiyo Ibyo uzokora byose guhera ku munsi w'ejo bizemera. siku ya kwanza databuja itayofika. mwamushobora byose, watanguranye natwe kuva dutangura igikorane ku munsi wa gatanu. Databuja wabanye natwe, twabonye umugisha, wazanye abo mu bihugu bitandukanye, wazanye abo ku misozi itandukanye. Hari benshi bagwaye muri twe, hari benshi bagwaye. Ndumva ubushobozi bw'Imana bw'ubuje gukiza, ndumva ubushobozi bw'Imana buri ko buragendagenda. Fata aho hantu ugwaye, fata aho hantu ugwaye. Ndumva ubushobozi bw'Imana buri ko buraza, buri ko buraza, buraje gukiza, buraje gukiza, buri ko burazunguruka. Wakira gukira mu izina rya Yesu. Ndumva hari ubushobozi bw'Imana buri ko buraza. Hari inyatsi yari mu biganza byawe, wadandaza ntiwunguka, wakora ntibyemera. Ubushobozi bw'Imana buri ko buraza, ubushobozi bw'Imana buri ko buraza, buraje gutabara, buraje kubohora, buraje kubohora, buraje kubohora. Wakira kubohoka mu izina rya Yesu. Ibyo uzakora byose bizogenda neza. Hari abantu umuryango wari wase, hari abatari bakigira ijambo mu ngo zabo, hari abatari bakigira ijambo mu ngo zabo kubera byase kwemera. Imana iraje kuguha ijambo, Imana iraje kuguha ijambo, Imana iraje kuguha ijambo. Wakira ijambo mu izina rya Yesu. Urakoze Mana, nta bihanga ryawe rigiye kugenda. Rabazanye abaririmbyi batandukanye, baha umugisha. Raba bitanze bose kugira bashikire muri iki gikorane, bagirire neza. Nta kindi cyabazanye atari ukubona Mwana. Raba n'uwagize icyo akora wese muri iki gikorane, uhereye ku bamezisiye, uhereye ku baririmbyi baruhanje, imigwi yose y'abaririmbyi yaririmbye. Mwami ndakwinginze ubaha umugisha muri uno mwaka, bagirire neza. Yesu, ndavuze ati umuntu yahonyeye muri iki kibanza wese, reka yakire umugisha Mwana. Amen. Bari babahe ariko ndazi uracyakora uko wakora mu bihe bya kera, n'uno munsi ni kuri kurakora. Tabara databuja ubagirire neza. Urakoze kubyumvise, urakoze kubikoze. Mujana amahoro y'Imana. Mwende na amani ya Reka ndabahe Theogene abasezere. Acha wape Theogene wake. Ashobora no kugendesha, Anaweza hata rudi nyuma kesho, ariko mugara cyari ila angali huku. tugiye gusenga Imana. Tunaenda kuomba Mungu. Yamaze kumanuka, Imana imuhezage. Ameshashuka, Mungu ambariki. Ko mudashaka kutaha, Mbona hamtaki kwenda manyumbani zenu? mwigire twagiye gusenga. Mwende, tulishamaliza kuomba. Umviriza, Theogene ari Theogene iko wapi? ndakeneye, umviriza, Sikiliza. ndakeneye baruhebwa batanu baze nga abantu mu nyegeri, Nataka wale kabisa wanasema sio watu tena. abantu baca ahantu bakabavuga ati ibyo bihinda. Watu wanavita fasi wanawasema watu. Bamwe bahora bavugwa nabi, Wale walikuwa wakisemewa vibaya. baze ngaha. Waje hapa. Umuntu avuga ati jewe nta n'uwanyubaha. Mtu anasema mimi kabisa hakuna yule alikuwa Ndumva ibi bintu bindenezereje. anasikia hivi vitu alimfurahisha. Uwo yamye ngaha, Huyo alikuwa hapa. umuntu atari bwaze ngaha ruhebwe. Mtu mwenye alikuwa hajakuja hapa. Umuntu avuga ati ndagiye muri Nayoti. Mtu anasema eti naye. Wowe ari Njoo wewe. ngo abantu bavuga ati jewe ndumva muri Nayoti. Mwenye anasema eti mimi nasikia ndani ya Nayoti. Ingano zinga mudubi abamye ngaha nimugaruke, ndakeneye bashasha.
Anahitaji wapya. ndakeneye bashasha, Anahitaji wapya. ndashaka bashasha. Anahitaji wapya. Mureke bashasha baze. Mtu Unavuga ati muri Nayoti jewe nanje numvise biremera. Mtu anasema eti nasikia na mimi ndani ya Nayoti nakubali. Ndumva muri Nayoti biremera. Nasikia ndani ya Nayoti binakubali. Ati ndumva wa Nayoti kabisa nanje no munsi ndende. Eti na mimi kabisa kwa siku ya leo Muze nataka ndani ya Nayoti. Njoni hapa. Bumviriza. Sikiliza. Abantu ntabwo bariko baraza gukina. Watu wako wanakuja kucheza. N'abantu bumva ati twanezerewe. Watu wanasikia ati tumefurahi. Ila kati wabana b'Imana ni beza. Ni Beza, ni beza. Abana b'Imana ni beza. Ni beza cyane. Abana b'Imana ni beza. Ni beza, ni beza. Abana b'Imana ni beza. Ni beza cyane. Theogene. Theogene. Tugiye gutaha. Tunaenda kuondoka. Yashize. Ameshafika. Ndababona muraje ngaha. Anawaona mmekuja mahali hapa. Abana b'Imana ni beza. Wana wa Mungu ni wazuri. Kandaguhe uramutse nari beza. Acha akupe usalimu. Ama Yesu nashimwe. Amen. Haleluya. Hama nanje ndibaza muranzi ndi umwana wangu nyene munyabunyegeri kuko pasiteri yabivuze abana ni beza natwe tubeza mu izina rya Yesu Kristo. Theogene ashireko kamwe tuce tugenda. Theogene aimbe nyimbo yake moja katika tunaenda. Tugiye gukubita Mera ikiganza umuntu mwegeranye mubwire ngo Imana igukubitire inyatsi na karande n'ibigerage. Yes. Mwinjire mu bana b'Imana. Munyarutse munyarutse munyarutse. Shiramo kubita. Yes. Handitse ko gute? Handitse ko. Amen. Handitse ko ngo kubita nyarutsa dusigaranye umunota umwe. Iramugeza ati Nayoti ifise umutima mwiza. Aha turi ngaha kugira tugaragaza urukundo dufitiye abenegihugu n'igihugu cacu. Urukundo dushaka kuzoshikana abantu mu bwami bwo mwijuru. Nico gituma turi ngaha aya masaha. Abana b'Imana dutegereza gukundana. Nico gituma mwese tubakiriye. Mwese turabakiriye muri Nayoti. DJ. Urya musozi nzowagura. DJ. Segiteri yaranyemereye ko tuzogarukira hariya kuri rwa ruzi rwa hariya. Iri hasi cyane. Mwese rero ndabakiriye karibu muri Nayoti. Nayoti. Manuke hasi. Amashi menshi babyize. DJ Nyarutsa. Zamura amaboko hejuru turebe. Komera Imana amashyi numve.
ushobora kugarura icyizere cyo kubaho umubabaro wanjye wowe warindiriye ijuru ryanjye rito wowe urifite mu kiganza umubabaro wanjye wowe warindiriye ijuru ryanjye rito wowe urifite mu kiganza kandi nkundura nk'iyo warwanye kwa Farawo kandi nkundura nk'iyo warwanye muri Egiputa kandi nkundura nk'iyo warwanye ku nyanja itukura zamura amaboko hejuru gutya umubabaro wanjye wowe warindiriye ijuru ryanjye rito ni wowe urifite mu kiganza nyakanye gusubize umubabaro wanjye wowe warindiriye ijuru ryanjye rito ni wowe urifite mu kiganza basezere bayi 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 mugire gutya mukomere Imana amashyi zangarure ngaruka amahoro urakoze mwa turagukengurukiye wagize neza jana n'abamanuka n'abaduga n'abakikamye ujane n'abanyamerika ujane n'abo mu Rwanda n'abatanzaniya abanayoti nabo databuja ubaha amahoro igihugu cacu naho co wagihaye amahoro na Nyabunyegeri yiha amahoro urakoze mwami turagukengurukiye kuba wakijije ingwara kuba wahaye umugisha turagukengurukiye kuba musicien turagukengurukiye kuba journaliste Anayoti TV turagukengurukiye ku muntu wese azi ico yakoze ngaha turagukengurukiye ku migwi y'abaririmbyi yose turagukengurukiye kubihanye urakoze reka bose tuze tuhurire ku isabato hajye mashi menshi ku Mana.